tutaramenya ikintu na kimwe kuri Yesu, hari ikintu cyari mu mitima yacu twaramukunda. Kumukorera n'umuriro kandi atabintu byinshi cyane uramenya kuri Bibiri ivyo ivyita urukundo. Imana utiyumvira igihembo na kimwe, utiyumvira merci y'umuntu n'umwe. Ikibazo si n'abantu, ikibazo ni wewe nyene. Hinduka wewe nyene hejuru ubikemura indani. Urabiza ati uyu muzi nawe uranduye, igiti ntikizosubira kunana. Ubwira uza aho nyene wumvise Imana. Aka kabiri, andika aka kabiri. Mwemu yera nukugaragara kwa presence y'Imana n'ubushobozi bwayo. Kambere ndabasomera uyu murongo nayimejeje kuvuga muri Galatiya 3:5. Somera Galatiya 3:5. Ibaha mpwemu igakorera ibitangaza muri mwebwe, mbega ibikoreshwa nuko mukora ibikorwa vy'ivyagezwe canke nuko mwumviye mukizera. Haleluya. Usubire mu murongo. Ibaha mpwemu igakorera ibitangaza muri mwebwe, mbega ibikoreshwa nuko mukora ibikorwa vy'ivyagezwe canke nuko mwumvise mukizera. Imana ikenda babwire, murazi ko ibintu byose bifise ababikora. Nk'ubunye hari abantu, ari umuntu yakoze ino telefone, sivyo? Hari umuntu yakoze agagasheraga, hari umuntu yagakoze. Hariho umuntu yakoze akagaseke, hari umuntu yakoze akagaseke. Mugabo nagomba ndababwire umucuzi w'ibitangaza, umuntu akora ibitangaza ni Mpwemu Yera. Bibiliya ngaha ivuze ikintu gikomeye cyane, wibaha Mpwemu igakora ibitangaza. Igitangaje rero yavuze ngo ubaha Mpwemu, mbwa nibavuga ngo agakora. Wibaha Mpwemu igakora. Mwene majambo Mpwemu Yera ntihavuze ati ibaha Mpwemu mugabo igakora. Nimwe bivuga ngo bavuze ngo Imana data mu ijuru. No, ibaha Mpwemu igakora. Ngabo bavuze ngo igakora ni kubera Mpwemu Yera ni Imana nyene. Bavuze ngo ibaha Mpwemu ni ngaba bari kuvuga ati ibaha Mpwemu hama agakora ibitangaza muri mwebwe. Ngabo niba nihenze bavuze ngo ibaha Mpwemu igakora ibitangaza muri mwebwe. Haleluya. Nta muntu numwe yokira umugongo Mpwemu Yera adakoze kuri uwo mugongo. Nta numwe. Nta muntu numwe yokwakira revelation Mpwemu Yera atamwishuriye iyo revelation. No one. Nta muntu numwe imiryango yokuguruka yotemoye ngo imiryango yuguruwe n'Imana atari Mpwemu Yera yayuguruye. No one. Muyandi majambo muri nosi igitangaza cyose citirirwa Imana hari umuntu agikora. Uwagikora ni Mpwemu Yera mu buzima bwacu. Umvize combien de fois ukwiye kugirana ubucuti bwimbitse cyane nawe. Combien de fois ukwiye kwiga kujana nawe gose. Nushobora kubaho video miracle Mpwemu Yera t'intervenir. Impossible. Praise God. Hallelujah. Nimwaze mwimvira ngo Dawidi yari yavutse mu buryo bw'igitangaza gusumba abandi bantu mu gihe ciwe. Dawidi yavutse kujya nyene abandi bana bose bavutse. Mbwari ikintu cyamudistinga n'abandi. Bivuga ngo Mpwemu w'Imana yari kuriwe. Nico gituma mu masengesho yiwe yabwira Imana ati Imana ndagusavye nunkure ko Mpwemu wawe. Kubera iki? Yaraza ati Mpwemu w'Imana yomva ko sinoba nkiri Dawidi bazi. No chamba Dawidi asanzwe nk'abandi bantu bose. No bivuga ngo aske barahatakabaya. Samusoni zigani zari inkomezi ziva ku vyuma yateruye. Bani Samusoni biri tubwira ngo yarashobora kuja kwiporta igisagara akayiterura hama akayimija mu bantu. Mbwa ni zari inkomezi ya travaye. Ureze ariko umuntu ashobora gutravaye inkomezi akazi travaye hama ukabona ko amaboko yiwe yakomeye, poitrine yiwe yaduze kandi ni vyiza. Mukwiye kuza muragira sport mugakomera. Abwo nzo bava no organiza sport tuje muri sport. Mugabo rero ari Imana. Izo ngomezi ukuye ngaho hari ibintu zitoshobora. Izo ngomezi z'inyama n'amaraso
hari ahantu zitokwinjiza. Mbwa inkomezi zonyene zitanzwe na mpwemu katabaya nizo zonyene zishobora gukora ibintu ubwenge bw'abantu budashoboye gusigura. Nizo zishobora gufata, ni mpwemu yera wenyene yotora ibuye risanzwe akayitera ikigatanya nka Goliyati hama kica kigwa gipfuye. Nta gitangaza na kimwe ubajije abahizi bose, abantu bose bagendanye n'Imana bo kwishura ikintu kimwe, ati impamvu twabaye barurangiranwa twagendanye na mpwemu yera. Mpwemu yera atari kuri bo bari abantu basanzwe, mbwa mpwemu yera aje kuri bo bari abantu badasanzwe. Muri ino si nimuzi w'abantu basanzwe, nabyo mwumvise. Muri ino si nimuzokora ibintu bisanzwe, kubera plus muba inshuti na mpwemu yera, plus mukoreshwa ivy'ubumana. Muri ino si ingo zanyu zizotandukana n'iz'abandi, apana kubera zubatswe n'ibitabo mwasomye, mbwa zubatswe na mpwemu yera mu buzima bwanyu. Mpwemu yera yogarukana umugabo, mpwemu yera yogarukana umwana, mpwemu yera yogarukana umugore, mpwemu yera yotunda ibintu byose byari bigiye ahantu kanaka akabitunda akabigarukana. Ntaboneka ni nk'uyu muyaga, murabona umuyaga birananiye, nagomba ndawutumbereze ngaha. Dayeri watumbereho gatoya, murabona ko ishugwe ariko aranyiganga. Uyu muyaga nk'umuntu utumbereze ngaha, murazi ibintu byacu bibi, muce mugwa muni n'ishugwe rigira gute, rinyiganga rigira gute. Mugabo mbega wobona umuyaga nyene uri kurarengana ngaha, ntushaka kubona ntushaka kubona umuyaga. Mbwa nawe utari kurawubona, ni ikintu gifite ubushobozi, gishobora kunyiganza ibintu, gishobora gukuraho ibintu, gishobora no kuzana ibintu bindi kanaka. Bitubwira ngo n'abavyawe na mpwemu nuko bameze nabo nyene. Womenga mu biboneka baricaye, mugabo ariko barareka ubushobozi bunyiganza ibintu. Umuntu yizera mpwemu yera ambwire amena, umuntu yuzuye mpwemu yera ambwire amena. Nshuti yanjye, nuzo umuntu asanzwe muri ino si entretien ubucuti na mpwemu yera, nuzo umuntu asanzwe muri ino si. No, ishengero iki nicyo kintu dufise cy'agaciro. Niwe akora ibitangaza mpwemu yera katarabaye, niwe mwigisha yigisha n'ikijuju kikumva, niwe mwigisha yigisha ivy'amajambo y'abantu atokwigisha, niwe ni nawe nshuti nziza. Tuza amaboko yamubwira ati nimwiyoroshe reka kuguma muri imbere ya mpwemu yera, tuzi ibiganza mubwira ati ndagukunda mpwemu yera. Iyoroshe reka kwigira igiti, bwira mpwemu yera ati ndagukunda cyane. Matarabashakaraba buri mana reka data biragoye ko mwohura ngo muganire gutyo data. Mugabo aparti ya mpwemu yera biroroshe, ubwira data ngo mudakugumbire kandi ukamugumbira. Mwanyumvise? Haleluya. Vuga ati mpwemu yera niwe akora ibitangaza mu buzima bwanje. Mpwemu yera niwe akora ibitangaza mu buzima bwanje. Mpwemu yera niwe atanga ubuzi. Mpwemu yera niwe yugura imiryango. Mpwemu yera niwe akiza. Mpwemu yera niwe anyigisha. Shataraba. Paka kantu kari batwigisha, numva umenga sinokarengana. Iyo tuvuze ngo mpwemu yera niwe atwigisha, hari umuntu aca yumva ati igihe cyose ntoye Bibiliya mpwemu yera azonyigisha. Mugabo n'igihe utoye machine ordinateur ugomba kwiga, niwe kwigisha. Mpwemu yera niwe yigisha kudandaza neza. Mpwemu yera niwe mwigisha w'amakuru amwe yakunaniye. Ari mwumva abantu Imana nk'ibintu ndiko ndabaganiriza, umuntu yo vyakira ukunyene itabwira mwemera ati mwemera iki kintu bazi ko cyari cyarananiye. Ubu rero abigisha banyigishije, mvuze ko ari bo bafeirinze, mugabo ntufeiringa nyigisha. Wewe utangazwa n'ingene ivyo bintu yo bikwigisha, igafise capacité yo kugura cerveau yawe akaya capacité yo gushora kwakira ivyo bintu, kuvyiga ukabitahura. Haleluya. Mpwemu yera niwe mwigisha w'icyongereza.
rero ibi bintu bihava bibacanga rero da vyarase kumenya icongereza yokigwigisha mvuze ko kikwigisha nagi umuntu yumva ko cangene nkaryama ndindire nzinduke nakimenye no urashobora gusenga urashobora gusenga kabwiye mwe muyera ibi bintu naravyize nkoresheje ubwenge mfise unyene vyarase kwinjira mugabo ndaguhamagaye muri no kuburu nyigisha muri iki kintu wotangara n'ibintu vyoba kandi rero kinyohera mu ikoraniro hari abantu bumva ibinyene tuvuze nk'ubu hari abantu bagomba baje gupratika ibinyene umumekanishe hariyo amapanikana akakunaniye gukemura mwe muyereho kwigisha ingene bayakemura haleluya sinzi ahantu haganze mugabo ugomba gutahura ko igihe Imana yatungika mwe muyera hanyuma ikatubwira ngo azobigisha vyose reka mbere imbere ko mvuga ko reka mvuge n'akandi yavuze ngo ni vyiza ko ngenda Yesu myane majambo nimba Yesu yavuze ngo ibaze ngo hano reka ntoruyo ibaze nk'uyu mufrere turiko turajyana gutya ni umunyantege nke nitwagera guterura iyi bafre arabizi ko nigenza kuyimuterurira nitwahura n'impwemu mbi nigenza kuzirukana nitwahura n'ahantu akeneye gukingirwa nigenza kumugwanira hama gace yumva ndamubwiye ngo ni vyiza ko ngenda kugira uwundaze mwebwe muri bice bisigura ngo mu bisanzwe wewe yoza uwo wundi ndiko navuga yoza yokumarira ibisumba ivyo nakumariye turi kumwe bisigura ngo yoza wewe igituma vyari vyiza ko Yesu agenda mpemu yera kaza ni kubera Yesu ivyo yakora yabikora andoro yatwebwe mbwa ivyo mpemu yera yaje gukora yaje kubikorera muri twebwe ni wewe nyene haye capacity ni wewe nyene haye ubasha ni wewe nyene ubikoze mbwa Andreta ni wewe ariko arabikora muri wewe tuzi biganza usimu byati ndagukunda mpemu yera Mantarabaya kumiza ibiganza byawe ubwira ati ndagukunda urashobora kumuwoshipinga arabereye ko guhabwa icyubahiro arabereye gutazigwa ndagukunda nkemuyera ndagukunda nkemuyera ndagukunda nkemuyera ndagukunda Hezekiya yamubonye bivuga ngo yamubonye ava mu rusengero ngo atemba ameze nk'uruzi mugabo ngo rutembera mu bintu ngo ahantu hose rwariko ruraca ngo ibiti vyose vyari biteye ku nkombe y'urwo ruzi vyose vyaciye bibona itoto ibaze n'ibiti bitari bitewe no mu ruzi vyari biteye ku nkombe y'urwo ruzi vyose bica bigira itoto urwo ruzi abona ruragiye ngo rurabandanije ngo rushitse mu kiyaga ngo amafi yose n'ibintu vyose binyogomba bica bigira ubuzima asharabaye urwo ruzi Hezekiya yabonye n'uyu munsi ruratemba mw'ishengero wacu riko ruratemba mwemuyera ari heyere hano ubushobozi bwe buri heyere hano ubwiza bwe buri ngaha nawe yereka aratemba hano nga uwo ninde ni Imana uwo ninde asa ububasha bukomeye cyane nta majambo twomusobanuza nta ndirimbo dufise tworirimba abereye shataraba n'amajambo yo kumusobanura dufise ararengera amavokabulere yacu ni munini cyane arakomeye cyane inkomezi ziwe oh my god sharaba satalaba mwemuyera
ari kumwe natwe hano igihe twatamba niwe twego turatambira igihe twavuga ati izina rya Yesu hashketalaba biva nguwo azoshemagiza je azoshemagiza je azoshemagiza data kwera umwanya wanje reka mvuge icya gatatu